Uwari perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza yitavye Imana kuri uyu wa mbere tariki ya 8 Kamena 2020. Itangazo rya guverinoma y'u Burundi rivyemeza ryashyizwe ahagaragara kuri uyu wa kabiri tariki ya 9 Kamena 2020. Petero Nkurunziza ni muntu ki? Nkurunziza yavukiye Bujumbura mu Burundi mu mwaka wa 1963 akurira Ingozi mu majyaruguru y'u Burundi. Se yitwa Eustache Ngabisha, nyina akaba yari umuforomokazi. Ngabisha yaje kujya mu ishyaka rya Iprona ndetse mu 1965 ajya mu nteko ishinga amategeko, nyuma mu 1972 aza gupfa yishwe aguye mu midugararo hagati y'Abahutu n'Abatutsi. Icyo gihe hakaba haraguye abantu babarirwa hagati y'ibihumbi 80 n'ibihumbi 210. Umuhungu we Nkurunziza Pierre yahise ajya mu ishuri ribanza rya Ngozi, arirangije ajya kwiga Atene Gitega. Yahavuye ajya kwiga mu ishuri rya kaminuza y'u Burundi ryigisha ibya siporo ryitwa Institut d'Education Physique et Sport. Mbere y'uko intambara yo mu 1991 itangira, Petero Nkurunziza yari umwarimu muri Lycée de Muramvya. Nkurunziza yaje kuba umwarimu wungirije wigisha siporo muri kaminuza y'u Burundi, icyo gihe hari mu 1992. Muri uwo mwaka kandi yatangiye amasomo mu bya gisirikare mu ishuri ryitwa Institut Supérieur des Cadres Militaires. Mu 1995 Petero Nkurunziza yarahunze nyuma y'iterabwoba ryashyirwagaho n'abari ku butegetsi bibasiraga abanyeshuri b'Abahutu. Nyuma yaje kuzamuka mu ntera umunyamabanga mukuru w'ishyaka CNDD-FDD, icyo gihe hari mu 1998. Gusa mu 1990 yigeze gukatirwa urwo gupfa adahari. Mu 2001 Pierre Nkurunziza yatorewe kuba umuyobozi w'ikirenga w'ishyaka CNDD-FDD, ariko riza gucikamo ibice. Gusa muri 2004 yongera kuribera umuyobozi mukuru. Mu ntambara yabaye mu Burundi muri iyo myaka, Pierre Nkurunziza yigeze kurusimbuka ariko arakomereka. Abarwanyi be bamuhimbye izina Peter. Mu mpera za 2003 Nkurunziza yabaye ministre w'imiyoborere myiza muri guverinoma y'inzibacyuho yari iyobowe na Domitien Ndayizeye. Mu mwaka wa 2005 yatowe nk'uzahagararira ishyaka CNDD-FDD mu matora y'umukuru w'igihugu, ndetse aza gutorwa n'abagize inteko ishinga amategeko y'u Burundi. Atangira imirimo ye tariki ya 26 Kanama 2005. Mu mwaka wa 2010 yongeye gutorerwa kuyobora Burundi ku majwi 91%, arahira tariki ya 26 Kanama 2010. Mu mwaka wa 2015 nabwo yongeye gutorerwa kuyobora Burundi, ariko amatora ntiyavuzweho rumwe. Bamwe bakavuga ko yibye amajwi ndetse yabanje no guhindura itegeko nshinga. Amaze gutorwa havutse imyigaragambyo mu gihugu ndetse abaturage baragihunga, abenshi bahungira mu bihugu bituranye n'u Burundi birimo n'u Rwanda. Mu mwaka wa 2018 yatangaje ko atazongera kwiyamamariza kuyobora Burundi, ndetse atangaza uwo yumva waziyamamaza mu mwanya. Uwo akaba ari General Major Evariste Ndayishimiye uherutse gutorerwa kuyobora Burundi. Petero Nkurunziza atabarutse afite imyaka 55 y'amavuko, asize umugore n'abana 5.